Kweli washatse kumwerekana n'inyuma cyane. Oya, nashatse kumwerekana ngaho prema arakwiye. Aboneke. Arakwiye ko arafungura byo kujya ntavyabuze. Kuko n'umuntu atibeshera. N'umuntu avuga ukuri, ate wa muntu azobesha avuga ati wana n'iminwa kugira avuge gusubiza arengane. Nage muri bisantu baricarana. Managere muzima urabizi noneho ko ni hamwe gusa ari umuntu yiyorosha. Ntabakeneye kwicara n'umuntu nk'abantu basanzwe. Muri bisi yaraharenganye kawaida. Mugabo sinagize kwejya muri yo n'urukundo rurimo. N'urukundo rurimo. Ubusanzwe ukunda Natasha Ngendabanga. Ndamukunda Clement. N'ibikorwa by'urabye. Ibikorwa byenda ifana uko akora ibintu byinshi n'izindi ko abibona. Haba gufasha. Yama yafashije abakenyezi kwa muganga. Abagwaye bose aragenda kwa muganga kabakuza mu cyaro. Hajya none je ko namwisedereje wabaririmbyi nagize ikosa. Muri iyi minsi nyene ukozi kutarahera canke tugene no mu kwa gatanu umuntu wese azoshira bisi taxi urazi rya logo ya Natasha nini ya canke ifoto ya Natasha million da eme urazi sama foto menshi kandi meza. Fata nimero ya manager Rafa murayizi turatwishira tuyibaha umuntu afise iyasi Kwastere bisi taxi agashira ku isura ya Natasha million da eme ndasi ko babikora mu rukundo. My people from Burundi, mani bayisegire cyane murazi ko muri benshi mudukurikirana mukunda ibikorwa by'iwacu. I'm Star Boy the Sheep, all the way from Burundi, all the way from Star TV. Call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ububeshi, Life Story, Lifty. Jeno bigana bica kuri Star TV. Imani bayisegire mwese muri ko muradukurikirana, mwe mwamaze kura subscribe kuri Star TV. Televiziyo yanyu mukunda cyane, turabakora turi kumwe na Bering Edit, all the way from Nterangi imbere. Amafoto meza cyane, amafoto ameze fresh. Rero no murazi ko twakoze ikiganiro turi muri bus turi kumwe na Natasha Ngendabanga. Cyane ariko ndirenganira ciye kuri Nterangi imbere ngiye kwifotoza. Cyamboni taxi ngiye kurenda yikurikirana. Ofete maze kubona taxi murazi ko Natasha yavuze ati umuntu azoshira ifoto ku modoka. Uyo ndamupiga 1 million. Natasha ibyo avuga abivugana umutima mwiza kandi ntagwa murabizi. So imodoka rero ihagaze hangaha haje imbere Bering baonesha. Iriko Natasha Ngendabanga. Sasa rero uyirimwo nituzi ahari neza na neza. Sindamuvumbuye namubonye arenganye kubera ko itaxi nta muntu azibuza kurengana. Itaxi ziragenda zikakora. Hama twe tukazifata ariko je barampaye amakuru arambwira ati burya hanyi Bujumbura hari abantu batanguye kuzikubitako amafoto ya Natasha Ngendabanga. Oy fresh. Bisaho. Meze neza. Yamusasha sawa. Umuntu ariko aratwara itaxi rero. Umuntu ariko atwara itaxi. Botich, umuntu ariko atwara itaxi rero. Umubosi. Uko fresh. Yoho papa je ngenda ku yo modoka ni wawe. Iyo ni gwanje ni wanje. Ikare manenda ni ya boss nsi yiwanje. Reka manenda kwambice. Ngaho hingene. Reka manenda kwambika kapo. Nora kanje naringutse. Ndano manenda kwambika. Ngo nora kanje naringutse. Biko akora zaki na. Sawa. Hani fresh. Umuna kwa la telefone ndiko ndakora kiganiro ni. Rero nga. So ni muhavire kugira ntubashiremo mabuja. Tugushiremo muri imash. Yo, no muna ariko la telefone ngira nkora ikiganiro. Nabakunzi benshi gufisa abakunzi benshi. Cameraman hagarara hajya kugira nyene Natasha Ngendabanga aboneke. Yes, of course, my name is Star Boy the Sheep. Turi kumwe no muvandimwe. Reka ndamuramutse cyane. Ubwami bwiwe. Murabona ko ari papa tukiri ngaha nyene ngo ngaha unsigurira ibyo washize ko kwanza. Mikro ngaho urayifise. Ndabona Natasha Ngendabanga ifoto imwe ngaha. Nijya ni Wiwe.
Kweli ko washatse kumwerekana n'inyuma cyane. Oya, nashatse kumwerekana ngaho vrema arakwiye. Aboneke. Arakwiye ko arafungura byo kurya ntavyabuze. Wace wandika ati ubibona gute? Nawe nabibona ati nawe ubibona gute? Aho rero umuntu wese araba ngaho inyuma kuri taxi aca yibaza ati none ubibona gute none? Ubibona gute? Ariko akantu kakabana nakwiye. Urumva aha anye mu bishatsi mushatse kubwira abantu bose muza gushaka ati none wowe ubibona gute? Yego kabisa. Bro, suko none hano nawe bakubajije tubibona gute uca wishura gute? Ubibona fresh. So uno munsi novuga yuko nibaza ko kugira ukore bino hari impamvu yatumye bikora. Jesa kuyimbwire twumve neza na neza ko atari umuntu yakoheje. Impamvu ngo tuyihagarare ko ngaha nyene kugira iboneke neza. Nta kibazo na kimwe. Impamvu hajya ni nyinshi. Impamvu ni nyinshi kabisa. Icambere ndamukunda kawaida. Umufana wiwanje. Kandi sije jenyine ndamukunda. Abamukunda ni benshi cyane gose ko akora ibintu byinshi bihambaye. Impamvu yatumye ubikora ubu ngubu. Impamvu yatumye ndayikora. Igituma nakubwira information itonde. Yani ndani ariyo basha. Ito azojayo. Ni ndani yahatswe kujayo. Hamare impamvu nabikoze. Yaraduhaye uruhusha yari muri bisi sinzi ko abibona. Kigano namukoresheje kose ya ukose yabibona. Ko je ndamukurikira cyane gose. N'ubu urugendo yafashe nk'ubu ndazi ko yamaze gufata urugendo nuko atari ngaho. Wa mupira aramukurikirana n'agacumbi haraje. Byashitse. Umaze kumva bahaye uruhusha. Amaze kumva bahaye uruhusha ko hano nabandi ashaka abafata bo hanze basi baje banani ba Diamond atanigo umunsi mwe baramubona ariko turabona yama ngaha yaragiye muri bisi abantu baricarana managere muzima urabizi noneho ko ni hamwe gusa ari umuntu yiyorosha ntabakeneye kwicara n'umuntu nk'abantu basanzwe muri bisi yaraharenganye kawaida uvuga ati kubera ubwo ruhusha yabahaye ubwa mbere wibaza ko temerewe guposta urumva guposta umuntu ifoto yiwe atagwa rushibaze ko we wibaza yuko nibaza ko urumva ari nga mu Burundi nibaza ko ugatekana bikorana umutima mwiza n'uwo Muriyoni cyenda uhitana ujya Muriyoni wowe urawucaka ugabo sinagize kubera ujya Muriyoni n'urukundo rurimo n'urukundo rurimo usanzwe ukunda Natasha Ngendabana ndamukunda vraiment n'ibikorwa bye urabifana n'ibikorwa bye ndabifana uko akora ibintu byinshi n'izindi ko abibona haba gufasha yama yafashije abakenyezi kwa muganga abagwaye bose aragenda kwa muganga akabakuza mu bitaro hajya none je ko namwise derege w'abaririmbyi nagize ikosa we hajya derege ntiwagize ikosa kubera impamvu utagize ikosa kuko yegere ngaha ntumutinye reka ngaho umwegere Natasha ngaho umuryamye ko papa reka sinje mu gashe nawe ukeneye kubishyira mu gashe nawe ubundi nyene Natasha nta muntu ashyira mu gashe afise wiwe umutima mwiza afise wiwe kandi umuzungu uno musi urabikoze reka mvuga ati uno musi Natasha Ngendabana nimwe baririmbyi novuga yuko bamaze gukorera ibintu benshi batandukanye wanashima harimo n'abaririmbyi hari abo bamaze kurihira indirimbo hari abo bamaze kongereza ubufasha bivanye nuko iwabo n'abagwaye kwa mwala bakura uno musi mu baririmbyi novuga yuko bagira ico bikuye Natasha Ngendabana arimo urize na wakati nyene kandi usanga ari muperi na Star Boy yo imodoka irimo barasanza andiko Natasha usanga ngaho ari ndani nama ndababwira burya kugira amahera no kuyatanga ntibisa hariho abayafise batayatanga ego ndakiwa abayafise batayatanga ariko urabona uyu nguyu yakoze umuti kandi na Natasha Ngendabana urumugasangira nabo so uko biri kose je nibaza yuko uno mutipe ndacafise amajambo menshi yo kumubaza uno munsi mu Burundi dufise abaririmbyi benshi cyane Natasha yakwemereye kubikora iyo bishika abaririmbyi bose bakabivuga ati ducape na Natasha Ngendabana harimo bari gucapa ndi oya ona gutangura Natasha kubera Natasha n'umuntu wanje n'umuntu wanje koko n'umuntu akora ibintu bisombyanda abasani bo ngaha mu Burundi n'ibyo mubona abasani bamutanguriye kuririmba ariko ibyo amaze gukora bisumba ibyabo naho bamutanguriye n'ibintu byama yabikoze urazi basizo basatubi baroribo bose bazi ko abantu bakoze ubwa mbere bose ariko uyu nawe bakidumu uwo ego nawe bakidumu nazi ko bakoze nyene ariko nawe akora ibintu usumba babandi abo ndazi bisigura ko yoba yakoze inyuma yabo yakoze inyuma yabo mugabo nawe naramaze imyaka itari mike n'umurambe bino bintu byagufasha umwanya ungana gute kugira ushobore kuvyumvira ibyo bintu byatangwa kubishira Natasha afise amafoto menshi cyane mugabo amafoto menshi cyane asa neza
byagufasha umwanya ungana gute kugira wimvire gutora no mafoto byagufasha umwanya ungana gute kugira bino bintu babishire mafoto cyane yuko akazi kawe ko bakahagaze kugira umanze ushire ko no mafoto twagiye aya mafoto burya afasha umwanya munini nyakoko kandi kuko mugabo si munini cyane kuko nanjye ziwe mba ndazifise ndanara ku Instagram yiwe ndanara biyinjohera nkaraba ko ndarazishirako no tuzikura rero foto nyene bakupise ko boss shasi no vuga birebire uno munsi twe turavugana Natasha Ngendabanka abarizwa neza na neza iroma hariya kwa papa mu Butaliyano aho yafashe rutema ikirere ku munsi wejo no munsi turigenekerezo rya kangahe igenekerezo rya 14 igenekerezo rya 13 yafashe rutema ikirere yigira ubyara afise parfari pompa nta nakimwe ntacyo bitwaye imeze fresh bro reka sinda gutesha umwanya kwera uri mu kazi bibaza ko ikiganiro Natasha Ngendabanka my sister na delege w'abaririmbyi bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi kino kiganiro araza kukibona jewe sije Wamuriyoni sije ndawusinya Wamuriyoni ahubwo oya kosa byara nuko n'umuyaje yaba yarari ngaha nyene nariko nagiye kuwutora kuko n'umuntu atibeshera n'umuntu avuga ukuri atari wa muntu azobesha avuga ati wana n'iminwa kugira avuge gusubiza arengane twakoze nakubajije izina ndetse utange n'akanimero kiwawe hari gihe batonca ko gasanga baraguciye ko hajya bakwita gute papa yawe je nitwa Rukundo Sharua canke Rukundo Kocha ayo niyo mazina ushaka kuntora bakwita gute papa yawe Rukundo Kocha ushaka tubisubiremo kugira bavyumve Rukundo Kocha canke Rukundo Sharua ayo niyo mazina ushaka kuntora ko musagara cha Bujumbura nimero yawe ni nomero yanjye ni 79 79 757 boss rero ndabona imodoka ari fresh sana bagabo we ni Buraya ni Buraya irimo umuziki yo cyane gose kerekana gushimira kana kubisa kuivora kugira ibintu bigende fresh thank you so much Ewana meresi kabisa yes abakunzi ba Star TV ngemba nze ndi agafana karaho nyoye manzu karihe abakunzi ba Star TV my name is Mr. Boy the Sheep call me Mr. Recorder Mr. Mate Mr. Kimararungu Love in Town ububeshi life story lift n'andi mazina menshi atandukanye Imana bahezegere mwese ko muradukurikirana mwese mubanaye gukurikirana ibikorwa bica kuri Star TV mwese mubanaye kudushyigikira mwese mubanaye gushyigikira abaririmbyi muri rusange Natasha Ngendabanka respect kuri wewe ivyo ukora uruhambere wikora nta bandi turabibonana nimwibaze ngo ndabivuze ngo nuko ngo ndiko ndamushyigikira hari abandi barabikora thank you so much Imana bahezagire all right